Mwene data muvukanyi inshuti yanje ndakuramukije mw'izina rya Yesu. Umuganira ni Hilaire Nininahazwe, nagira ngo dusangire amajambo y'Imana. Nandika ku rukuta rwa internet parole de paix de réconciliation canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Nipfuje ko uyu munsi tuganira ku rugendo twimirije. Kumbure kuba maze kumviriza za audio mpora ndungika, muramaze kumva inyigisho tugira tuvugane ko uno munsi. Urugendo twimirije ni urugendo ruhambaye. Murabizi mwese ko dufise ubugingo turimwo, turafise umubiri, turafise ubwenge canke turafise n'ivyiyumviro, ibintu vyose turiho. Turazi ariko ko twaremwe, turazi kandi yuko tutazohoraho. Turafise iyo turiko turaja. Hariho Imana yaturemye, hariho umukiza yaducunguye, uwo nawe ni Yesu Kristo. Hariho abemera ibindi, ivyo sivyo turiko turaganirako, kuko singira aho nabihera kandi sindanavyizera. Ariko ico nizera kandi nzi ko kizonshikira kandi nawe gishobora kugushikira, nuko niwakira umukiza yaremye ijuru n'isi, ukamwemerera, azogushikana mu bundi bugingo yateguriye abazokwizera umwana yarungitse, umwana wiwe ariwe mukiza wacu Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo rero yaje mw'isi, abiwe mbere baragize n'amakenga ntibanamwemera, ariko twebwe twagiriwe ubuntu. Tuza kuvyigishwa, novuga ntivyaramaze kumera nk'ibintu tubisanga bamwe basanze mu miryango yabo. Uwo mukiza baza baramwumvise biroroha, kuko abandi uko bari baramwumvise siko bamubonye, ariko yagiye abigaragazako. Reka rero ndakubwira ijambo nyamukuru twese tugenderako, niko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Bisaba muri Yohana 3:3, mu Njiri ya Yohana 3:16. Reka tugeze kuri 18. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Niko bimeze. Abantu bose twaracumuye, dufise ivyaha, ivyo ntawe wobigisha, ariko ivyo vyaha nta yindi nzira iriho yuko bituvako atari kubw'uwo mwana yatanzwe, atangwako nk'ikimazi kugira ngo twebwe dukizwe, twebwe dukire. None rero nawe uyu munsi umenye ko uwo Yesu niwe yagarutse, yamaze imyaka 3 ariko arigisha abazotwigisha, ariko arabasigurira neza ivyiwe. Arababwira ati ntimuhagarike umutima, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Kuvuga umwami Yesu azogaruka kutujana kugira ngo ahaba natwe tuze tuhabe. Ego rero urugendo twimirije nubwo kuzoja kwa Yesu, nubwo kuzoja kwa Yesu. Ntituzojayo gute?
yavuze yuko ataje guca imanza, yaje kudukurako ivyaha. Kandi kudukurako ivyaha nuko twebwe tuvyemera tukavuga ko tuvyanse, tukamwemera we akabona kubidukura. Abantu bose baracumuye, ariko impera y'ukwizera, impera y'ukumwakira uwo mwana ni ubuzima budashira. Impera yo kumuhakana ni urupfu. Hazoba ubundi ubugingo bupfuye nabi, ubugingo bw'abantu b'abanyavyaha banse uwo agakiza, abo bazoja mu bundi buzima bwabo. Ngira ngo mwarigeze kumva bamwe inkuru ya Lazaro umukene n'umutunzi yama agaburira imbwa ziwe ibisebe vy'uwo mworo, hanyuma uwo mworo aragira ahaja mw'ijuru, aja ngo yicara mu gituza kwa Aburahamu. Uwo mugabo wundi yari umutunzi akomeye karuhariwe, nawe ngo yarageza ngaha arapfa, ariko ngo asanga ari mu hantu nko mu kinogo. Uwundi amubona hejuru arezwe na sokuru wacu mu kwizera Aburahamu, aramutakambira ati ntabara umfashe. Ariko icyagaragaye nuko bitashoboka ko ashobora kumufasha, kubera ko umwanya wo kubikora wari wararengaye. None nawe uno munsi menya ko hari urugendo ufise imbere yawe, ubuzima bw'ubu ububemwo uri kuritegurira urwo rugendo. Nababwiye ntituzoja he. Hanyuma hari amajambo abantu benshi bakunda kwibaza, kandi twasiguriwe mu gitabo c'Abanyatesalonika, ni ibaruwa Pawulo intumwa ya Yesu Kristo yandikiye Abanyatesalonika. Mwibuke yuko Pawulo ubundi yari novuga nti yari mu bafarisayo, cyangwa yego yari mu bafarisayo, yari mu bantu batizera ko Yesu Kristo ari Mesiya. Yari yarize ibintu vy'Imana, ariko mbere akaba mu bagwanya ubwo butumwa Yesu Kristo yazanye. Ariko mu nyuma aza gukizwa, aza kumenya ukuri. Imana niyo yamwiyerekeye ukuri. Nawe nyene arabivuga ko atawabimwigishije, Imana niyo yabimwiyerekeye. Nawe ushobora kugira amakenga, hari aho usanga ibintu bigumye kumva ntuvyumva, ibyo no pasitori avuga ko je ntavyumva. Ariko iyo usenze gusa birashika, kuko Imana irishura. Hari ahantu ivuga ngo mpamagara ngwishure, ariko ndakwimenyesha ivyo utaruzi. Aho tuzohagaruka uwundi munsi. Ariko reka mvuge rero kuri aya majambo nahejeje kubabwira ya Pawulo yabwiye Abanyatesalonike, kandi natwe nitwe tuyabwiga ubu, ati ariko bavukanye ntitugomba ko muyoberwa ivy'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, twariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kuza k'umwami wacu, tutazokwitangira na gatoya imbere y'abasinziriye, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzumbeti y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Ibi nababwiye ko nivyandikiwe Abanyatesalonika mw'ibarawa rya mbere, igice ca 4 kuva ku 13 gushika kwa 17.
ariko kandi iyo nkuru nubwo Pawulo yayibwiye abanyatesalonike ico gihe, ni ukuvuga Yesu amaze kuba mw'isi, amaze no kuzuka no gusubira mw'ijuru, hariho uwundi yari yarabivuze imyaka myinshi cane imbere yuko ivyo biba, nimba ari 500, nimba ari 800, imyaka 500 imbere yuko Yesu aba, ni uwitwa Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli yari yarabihishuriwe, kandi muri iki gihe murabizi ko igitabo ca Daniyeli gisomwa cane kubera ivyahishuriwe vy'ibihe vya nyuma bivugwa vyinshi, uyu Daniyeli yari yarabihishuriwe. Rero niwe yatwandikiye atumenyesha ati kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramara n'ibiteterwa bitazoshira. Daniyeli 12 akarongo ka kabiri. Ego nuko turi kuri rya jambo ngo urugendo twimirije, urugendo twimirije n'uruhe. Aha rero bavuze ngo abasinziriye mu hasi mw'ivu ngo bazokwikangura, mumenye yuko abo bantu ntibazokwikangurira rimwe, hari abazosigara basinziriye, hanyuma abandi bazokwikangura ikindi gihe, kuko aba nta rubanza ruzoba rukibatsinze, aba bazokwikangura ubwa mbere. Ndipfuza ko nawe woba muri aba bazokwikangura ubwa mbere, bagasanganira umwami Yesu mu gicu nk'uko twavyumvise. Mbe tuzoshika gute iyo tugira tuje? Ico ni ikibazo. Namaze kubivuga kuko Imana yakunze, kuko urukundo yakunze Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Iyi nkuru iraryoshe. Bimwe vyo kwizera ku munwa, bimwe vyo gukurikira umukuku canke gukurikira ikigari, niko nabo bizobivuga, si birya tuvuga. Ni ukumwizera mu mutima kandi ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe Yesu, ukanabibamwo ukabigendera, niko bimeze. Nawe nyene yagiye atwigisha atubwira ati nimuce mw'irembo ripfunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira yagutse arivyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi, ariko irembo ripfunganye ni inzira ntoyi, nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Ahaye no kuvavanura n'icaha, ahaye no kugira, no gutandukana na vya vyiyumviro vyo kuvuga ngo kugira abami babiri, kugira abami babiri, nta ivyo Imana iravyanga. Kandi Imana nayo iri, mbega bavuga ngo iki, jaru bakivuga ngo iki mu Kirundi? Imana ntikunda, irafuha, niko babivuga, irafuha. None rero hitamwo neza, uwo Yesu ariko araguhihitamwo, uce mu nzira ifunganye. Ejo numvise umuntu avuga ngo jewe ngo singomba nuko Yesu aza, ngo kuko ngo uhigomba n'ububuza amafaranga ntaco avuze. Iyo niyumviriye, sinzi ko hari abantu boba barasomye igitabo c'umuntu, ndacibagiye n'ingene citwa, muri make yari umuntu ngo yanyikiye mu kiyaga, asanga ubwo bwato yarimwo bwarimwo amafaranga menshi, bwarimwo ibintu vyinshi, ariko ari muri iryo zinga nta camufasha. Ibiceri ntaco vyamufasha, inoti ntaco vyamufasha, ibindi vyose ntaco vyamufasha. Aya mahera n'ibi bintu vyaha kw'isi ni ubusa, ni ibihendo gusa. Hitamwo Yesu, kuko uwo Yesu ni ubugingo. Ihangane, ukora ubwire uko ushoboye kugira ngo
ugume muri iyi nzira y'agakiza. nabivuze mu kanya, hari mu yindi nyigisho, muribaza iti none nobigenza gute? Ijambo ry'Imana riratwigisha riti niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko mu mutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Uko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Ibi tubasoma mu Baroma 10:9 gushika kwa 11. Ego, kandi hariho ibindi rero mu Burundi wacu canke mu karere canke eka no kw'isi henshi, hariho ibintu abantu bihenzeko canke bihendako, ntibazi umuhuza w'abantu n'Imana. Ariko intumwa Pawulo yavyanditse mu baruwa yandikiye Timoteyo, baruwa ya mbere. Timoteyo yari umugenzi, yari umukozi wiwe, bakorana gutanga ubutumwa, niko nobivuga. Hanyuma yaramwandikiye ibaruwa kugira ngo aze aramwereka ingene ibintu bigenda canke ko Imana yamurongoje. Aramubwira ati kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, Kristo Yesu. Yesu yarabaye muntu, kandi mwibuke ko Yesu ntiyari umuntu gusa, yari Imana. Yesu yatwiyeretse nk'umuntu, ariko nta n'uwo muntu niwe bishe, ariko uruhande rwiwe rw'Imana ntibashobora kurukorako. Ninde yo kwica Imana? Uwo niwe muhuza wenyene dufise, si ibiti, si musaraba, si ishapure, si irindi zina. Oya, nta wundi muhuza dufise. Jewe nitwa Hilaire Nininahazwe. Nininahazwe ni izina abavyeyi bampaye kubera ibihe navukiyemwo, barashimye kubera ko iyo ni iyindi nkuru ndende nzobatera ikindi gihe. Hilaire naryo naragerageje kurondera, nsanga ngo yari umuntu w'umwepiskopi yakoreye Imana. Ivyo nasomye umenga yabikoze na neza washaka, ariko sinshobora gusenga mvuga ngo Hilaire mutagatifu mfasha. Oya, kandi numvise ko umuhuza w'abantu n'Imana ni Yesu Kristo. Ari ahantu ngo Yohana yeretswe ivy'ijuru, avyerekwa n'umumarayika mujana, hanyuma ageze ahantu barafukama bamusenga. Toyawe, ntugasenga Imana gusa yonyene. Umumarayika niwe yamubwiye ati ntusenge jewe. Oya, twebwe turakorana n'abamarayika, niko nabivuga. Yesu abahezagire. Ariko Yesu nyene ariko aratubwira amajambo akomeye, atubwira ariko aradodora ku mutima wawe. Avuga ati mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura umwango, ndinjiriwe dusangire. Baramwugururiye none. Hano jewe mba mu Budagi, kumbura batabizi, hari ukuntu bakurungikira posta canke bakakurungikira nk'agakaroto, umuntu yakwiyumviye ko akakurungikira akantu k'agashimwe canke akantu ko kukunezereza. Iyo baje rero baraza bagashika ku rugo bakadodora ku mwango iwawe. Iyo rero abakozi ba posta baje bakakubura, canke ba DHL murayizi muri Afrika n'ahandi, iyo baje bakakubura bagasubiza inyuma. Iyo utevye kuza kugatora bagasubiza iyo kavuye. Ariko ubu Yesu none ko yavuze ngo ahagaze ku rugi, ariko aradodora iwawe, urashaka rwose ko agenda agasubiza iyo yavuye? Yesu akugiriye neza mwene data. Yesu akugiriye neza nshuti yanje. Namwe ndayaga n'inshuti yanje nk'umwana kuri jewe, ati naragombye gukizwa, habuze gato kuri nagira nishikane.
none rero ico gihe yaradunerewe, yaragowe, yarafise ibibazo bimubakiye, abona ko atawundi yobimukiza. Imana iramutabara kubw'amasengesho, hanyuma aravuga ati reka mbe ndarindira, nasigaye ndatwenga. Ibi vy'imibabaro tuzobigira, ariko bizohera. Tukiri ngaha mw'isi, ntawovuga ngo narasinye, narakijijwe, sinzogwara. Urya kwikubwira abakubesha. Oya, abakubesha. Nta gihe kizogeraho abakijijwe bazoba bafise amahera n'imiliyoni n'amaveyiwite n'ibindi vyose, hanyuma abatakijijwe nabo akaba aribo batabifise. Nambaye amaremba ndabahaye ibinoko. Sivyo, ivyo ni ukubesha. Kandi ngarutse kuri rya jambo nababwira, ya wa mutunzi na Lazaro umukene. Si ukubera ubukene canke ubutunzi, si ukubera ubukene bwa Lazaro bwatumye yicara harya yicayemo heza. Oya, si n'ukubera ko yari atunze, uriya mugabo yagumye mu kinogo. Ni ukubera atizeye, ni ukubera umutima wiwe. Nawe rero ivyo ntubishiremo ngo ubivangavange, nkuko numva benshi babivangavanga bakabivangira no mw'ishengero. Ndagukunda nshuti yanje, turiko turaganira, nugume ngaha tube turiganira, hanyuma umenyere kuri iyi platform yacu canke kuri uru rugo rwacu, tuzohore tuganirako. Nawewe kandi ubishoboye ukaronka akanya uzovuge nawe tuganire ivy'ijambo ry'Imana, nawe tugushire ku murongo, nawe ugira ico kumbure hari ico Imana yagutumye ushobora gushikiriza ubwoko bw'Imana. Hari amajambo nasomye arandandura umutima, arantera ubwoba. Amajambo nasomye avuga ngo ni nk'ikibazo: niba witeguye koko, urizeye neza yuko uri mu nzira y'ukuri? Ndakubaza. Hari ahanditse muri Yohana, mu vyahishuriwe Yohana 3, ngo uwunesha uko niko azokwambikwa impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Wavyumvise? Uzonesha Mwami Imana ntazosibanganya izina ryiwe mu gitabo ciwe yanditse. Uzoneshwa bizogenda gute? Reka nanjye ndaguhaye ico kibazo. Bene muvyita deade, ndaguhaye ni devoir à domicile. Uzombwira ubutaha canke kuri WhatsApp. Murayifise, abatayifise nzoyibarungikira ubutaha. Ijambo ry'Imana riratwigisha ingene dukwiye kwifata n'ingeso dukwiye kwitandukanya nazo, kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana. Nibi: n'ubusambanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya mw'imice canke ibice, igono, kuborerwa, kudandayirwa n'ibindi bene ivyo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazorogwa ubwami bw'Imana. Ariko ivy'impwemu yama, urukundo n'umunezero, mahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Ibi tubisoma mu Bigalatiya 5 kuva kuri 19 gushika kuri 20. Reka tugeze ngaho. Yesu abahezagire, Yesu aguhezagire mwene data, Yesu aguhezagire mukunzi, wewe washimye guteramana nanje muri kano kanya. Reka dusenge. Ndazi ko hari aho bishobora kuba bikugora, ukavuga uti none ko vyanka iyo nshaka kwizera, numva umenga hari ibindeka. Kera mu gihe sinzi ko
ko wari ukurimena umuntu umwe niwe yaje kwaturira Imana ntiyaturiye jewe ati hari ikintu cananiye ndasabye pinsengero ko Imana ikora. Imana irabikora. Ejo bundi hari abantu twahoze dusengana kenshi barambwira bati ubuye biratugoye uraza turafise groupe duteraniramwo uzoze dusengane. Naragiye Imana ingirira ubuntu nsanga umumama umwe yaramaze imyaka 2 umwana wiwe batavugana turasenga umwana wiwe bukeye yaramwishuye yaramwandikiye iminsi 2 iheze amugendera mu rugo iwe yaramaze imyaka 2 atamubona. Ibishinga naye ni byinshi. Iyo Mana dusengera akomeye. Yesu ni mwiza n'ukuri ndabikunda. Mana uhoraho Mana y'icubahiro ndagushimiye cyane uraba bene data bakurikiye iyo audio urababona iyi video urababona kandi urabazi urabasobanukiwe no mu mitwaro bafise no mu bibazo bafise ubagiriye neza bakwane nyakora ku ngoma. Mana y'amajambo tuvuganye ku rugendo Mana nabo ubahe ngo abanyengetera binjiremwo nabo babe muri abo biteze kuzogira urugendo rwiza. Mana yo mwijuru data buja ndakwinginze mu izina rya Yesu. Mana kuri vya vyaha byabonanye kunesha ubahe kunesha mu izina rya Yesu. Urakoze nyakora ku ngoma. Hariho abariko basengera abana babo, hariho abasengera abagabo babo, hariho abasengera abadamu babo, hariho abasengera imiryango, hariho abasengera n'abandi bo basengana badasenga batizera bagendera mu caha bakaneteza bakemanga ngo bazoja mu ijuru. Nta caha kizoja mu ijuru ndabivuze kandi ndabizi. None rero Mana ndakwinginze ngo batabare bagiriye neza anje kandi ugiriye neza ninamara gutanga ubu butumwa ameze kugenda ngororotse kugira ngo data buja nanje tuzobonane n'abo bakunzi beza bashimye kubuntuza nabo ku munsi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye. Amen.